Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe shuti banywanyi bacu mutwumviriza muherereye mu makomine atandukanye hano iwacu i Burundi ndetse namwe mutwumviriza muherereye ahandi mu bice bigiye bitandukanye vyaba mu bihugu vy'abaturanyi bya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo abaherereye mu gihugu c'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ahandi mu makungu ya kure cane cane mu bihugu vy'ibiyaga binini. Reka mwese ndabakengurukire cane. Reka ndabahe ikaze makuru atosoye, amakuru yizewe, amakuru utasanga ahandi, amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse maze tukavuga ngo reka mwese tuyabashikirize murabashe kuyumviriza gatanu kuri gatanu, dore ko amakuru tubashikiriza aba akubiyemo vyinshi cane cane iyo amatwi yanyu ategetse yumviriza haba na rimwe. Ni amakuru cane cane nyene aba ari kugenda avugwa mu makomine atandukanye cane cane twibanda ku mvo za politike no mu birari vy'ubutegetsi, ariko ntabwo tubabwiriza ibiri kuvugwa n'iwacu i Burundi gusa, tubabwira n'ibiri kuvugwa hirya no hino muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo, aho hari intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Tubabwira ariko nyine n'ibiri kuvugwa mu Rwanda, muri Afrika yose muri rusange nko muri Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi, ndetse tukabwira n'ibiri kuvugwa mu bihugu vyo mu mahanga ya kure cane cane mu bihugu vy'ibiyaga binini. Rero nta kintu usabwa niba utarafyonda sabone no kumanuka hasi kwa jambo ko mutwanditseho sabone ugafyonda ko amara gufyonda sabone kandi ugakomeza umanuka hasi ukazogira naho ugafyonda kandi ariko wibuka kuradusangiza n'ibitekerezo, ariko kandi ndakengurukira we wahejeje gufyonda sabone ndetse wahejeje gukora ivyo byose tugusaba. Mu kigo nkuru nagutegura ndakubwira ko Burundi harangwa umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura. Umutekano hano i Burundi ukaba ukomeje kuba mubi cane, ndetse kandi abantu benshi bakaba bakomeje kuvuga ko igihugu cacu c'u Burundi kigeramiwe. None kandi agaruka muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo nkubwirize ku ntambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Ntabwo ndigwibagirwe no gukubwira kwirivugwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho u Rwanda rwahakanye ibirego rikorerwa na ONU ko rwarashe kwirindiro bya MONUSCO muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndabizi ko hashobora kuba ni mu gitondo cyangwa se ni mugoroba ibanye naho utwumviriza uherereye, ariko nacata umudafata iminota yoterenje 10 cyangwa 15 gusa kumvira vyinshi amatwi yabo tigeze yumva. Idonido y'amakuru naguteguriye ni mukanya gatoya cyane kuri mikoro nje uba uri kumviriza uyo ni umugenzi. Hayo kaze mw'idonido y'amakuru naguteguriye, mbere ko nkubwiriza ibiri kuvugwa hirya no hino hatandukanye nko muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Reka mbanze nkubwirize yuko mu Burundi harangwa umutekano muke cane cane mu gisagara ca Bujumbura. Mwijoro ryakeye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 26 z'ukwa kane 2024 ni igice c'ishaha zine zigize ijoro saa 4:30 haraye humvikanye amasasu aturika mu gisagara ca Bujumbura, ivuga ko ari za grenade zaraye zitewe. Ivyo bikaba vyabereye muri zone Ngagara quartier y'icenda imande y'ihuriro ry'amazi Jibu na Sodeko. Ivyo bisasu bivugwa ko ari za grenade bikaba vyononye ivyuma bitanga umunyaga nkuba bitara transformateur bibiri biri muri ako gace vyegukira ishakamwe Regideso rijejwe gukwirakwiza umuro n'amazi mu gihugu cose. Ico gihe bigiturika haciye hararikwa imbonerakure zose zo mu gisagara ca Bujumbura kuvyuka ngo zicungere umutekano, kuko umwasi w'igihugu yabashwaye. Bamwe bakibaza nimba imbonerakure arizo basigaye zemewe mu gucungera umutekano w'igihugu c'u Burundi gusumba abasirikare n'abapolisi babifitiye ubumenyi, eka ariko kazi kabo ka misi yose. Mu makuru tugitohoza neza turindiriye ku isoko ry'abatoza amakuru bacu hariya i Bujumbura riduha riri muri ako gace ricukumbuye neza. Biravugwa ko ahubwo ari umukenyuro mushasha wa CNDD-FDD leta ifatanije n'ishirahamwe rijejwe gukwirakwiza umuro n'amazi mu gihugu cose Regideso wo kusamaza abarundi
kwibura rikabije ry'umuriro mu gisagara ca Bujumbura eka no mu gihugu cose. Akarorero nako mu gisagara ca Bujumbura aho mu makaritsiye hasigaye hahera nk'imisi 5 canke irenga batabonye umuriro. Abarundi bati akanini ivyo vyose bikaba bituruka kwiyunguruza ry'amafaranga yaragenewe gusanura ingomero zijejwe gutanga umuriro. Ayo mafaranga agaheza akagabugwa n'abategetsi bahurikiye mu mugambwe CNDD FDD. Bati ubu rero basa n'ababuze ico babwira abanyagihugu. Kwikeka rikabije ry'umuriro mu Burundi bafashe umugambi wo gusambura no kubomora utwari dusigaye. Kwisamburira ko nk'inyoni mwomenya ko mu ndwi iheze hari ikindi cuma gitanga umuriro transformateri kiri muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura naco caturitse nk'uko kavugwa ko catewe ibisasu bikomeye. Ikibabaje abarundi benshi nuko atamatohoza yigera abango harangwe umuco icatumye ivyo vyose biba ngo hanamenyekane abo bagizi ba nabi bakanwe. Ivyo bikaba bitera amakenga abantu benshi bigatuma ibibazo mu bikorwa na leta y'u Burundi ifatanije n'umugambwe CNDD FDD mu ntumbero yo kuyovya abarundi. Abanyagihugu bakaba basozera bavuga bati leta y'u Burundi nta migambi y'iterambere ifitiye abarundi na gato, ahubwo igihugu c'u Burundi kirakwiye gutabara vuba na bwangu kuko kigeze aho umwansi ashaka. Ni vyinshi cane rero nyine biriko biraba iniwacu i Burundi, gusa no muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, gusa no mu gihugu c'u Rwanda. U Rwanda rwahakanye ko rutarashe ku birindiro bya MONUSCO muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni amakuru cane nyene akomeye cane yadushitseho avuga ko MONUSCO yashinje u Rwanda kurasa ku birindiro bya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. U Rwanda rwanyomoje Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinje ingabo zarwo RDF kurasa ku birindiro by'ingabo za MONUSCO ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kirego cyatanzwe na ambasaderi wungirije wa Amerika muri ONU Robert Wood kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Mata 2024 ubwo yari imbere y'abagize akanama k'umuryango gashinzwe umutekano i New York. Ambasaderi Wood yashinje ingabo z'u Rwanda kujya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa M23 asaba ko zava muri icyo gihugu cy'abaturanyi bwangu. Yagize ati Amerika irasaba u Rwanda guhagarika ubufasha ruha M23 rugacyura ingabo zarwo. Rukwiye guhagarika ibitero byose ku birindiro bya MONUSCO no ku bikoresho byayo. Iyi myitwarire y'igihugu kigira uruhare runini mu butumwa bw'amahoro bwa Loni ntikwiye. Uyu mudiplomate yavuze ku bitero byaba byari byagabwe cyangwa bitagabiwe bikwiriye ko ibihugu bizirikana ko ari bimwe mu bigize ibyaha by'intambara. Ambasaderi Rwamucyo Ernest yasubije Ambasaderi Wood ko u Rwanda rudafite ingabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko nta kuntu rwagaba igitero ku basirikare ba MONUSCO cyangwa ibikoresho byabo. Yagize ati ibirego by'uko u Rwanda rutera MONUSCO n'abarinzi b'amahoro nta shingiro bifite na rito, ni ibihimbano gusa. U Rwanda rwatera ababungabunga amahoro rute kandi nta ngabo rufite muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ambasaderi Rwamucyo yabwiye Wood ko we ukwe azi neza ko ingabo za MONUSCO zavuye mu birindiro byazo bitewe n'ibitero bihoraho by'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imitwe ya Wazalendo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Afurika y'Amajyepfo Samidarasi n'umutwe wa M23. U Rwanda ruri ku mwanya wa 4 mu bihugu bifite ingabo mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Ambasaderi Rwamucyo yagaragaje ko ari igihugu kizi neza agaciro k'abarinzi b'amahoro bityo ko rutahindukira ngo rujye gutera MONUSCO. Yagize ati abasirikare bacu bakiri bato
b'intwari baritanze bapfira mu mahanga barinda abaturage babungabunga amahoro ku isi mu ngofero z'ubururu, none twahindukira dute tukagira nabi abambara ingofero z'ubururu mu gihe ubwacu turi mu bafite ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro. Ambasaderi Rwamucyo yagaragarije akanama ka Loni gashinzwe umutekano k'u Rwanda rushyigikiye ibyemezo by'akarere bigamije kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko agaragaza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta bushake ifite bwo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. Ngayo nguko rero ibiriko biravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Reka mbe ndasubikiye ahangaha, gusa nawe ndakomeze ngusabe gufyonda sabone ari nako ukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Niba kandi utaraheza gufyonda sabone ukomeze ubikore. Amakuru yacu nakagaruka, ndakunda cyane akagira Imana n'amahera kuri mikoro nje uba uriko urumviriza undi umugenzi. Ciao ciao.